kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze muri uyu mwanya wo kubashikiriza amakuru muri rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi nayo tuyahere ku ngingo nkuru arizo zikurikira. Imigenderanire itabaye myiza hagati y'ibihugu biri mu muryango w'akarere k'ibiyaga binini arivyo Uburundi, Rwanda hamwe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yatumye imigambi ivyo bihugu bihurikiye mu muryango wa CPGL izingama. Ibintu byashikirijwe n'umushikiranganje w'u Burundi ajeje imigenderanire y'igihugu n'u Burundi n'andi makungu nigihe ariko asigurira abashinga amateka ibijanye n'amasezerano asubiwemo hagati y'igihugu c'u Burundi hamwe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hari kuri uyu wa gatanu. Nayo imero kama y'isi ifatiye kuko isi imeze. Imero kama ifatiye ku butaka bw'isi ni kimwe mu bituma imisozi ibomagurika. Ibi navyo nivyashikirijwe n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije nigihe umugwi w'igihugu wagendera kuri uyu wa gatanu imigezi itandukanye ica mu gisagara ca Bujumbura ibangamiwe n'ibibomoka. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Umuryango w'ibihugu vyo mu karere kahurikiye umuryango w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini CPGL ngo rakwiye kunagura imigenderanire yayo kugira imigambi behuriye ko iheze ije imbere. Ibintu byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu kuri uyu wa gatanu nigihe ariko asigurira abashinga amateka ibijanye n'amasezerano anaguwe hagati y'igihugu c'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Albert Shingiro akaba yasiguye kandi ko ibijanye n'imigenderanire mibi yabaye hagati y'ibihugu bigize uwo muryango wa CPGL vyatumye imigambi ivyo bihugu vyari bihuriye ko izingama. Ni nkuru tubaza Ahmed Mutore. Kuri ayo masezerano asubiwemwo hagati y'igihugu ca Kongo n'u Burundi, abashinga amateka bifuje kumenya nimba umuryango CPGL ivyo bihugu bihurikiyemwo ugiye gufudika ku bw'ayo masezerano mashasha. Ariko nagira mbaze nyakubahwa mushikiranganje kazoza ka CPGL turavye iyi cooperation nshasha u Burundi na Kongo bagiye gutangura, bagiye kubifuta canke no gusubiramwo ivyo vya mbere. Umushikiranganje yishuye ko CPGL itari gikora neza kubera ikibazo c'umutekano no gushaka guke kwa politike, ariko ko kubgayo masezerano mashasha bafise intumbero yo kuyinagura. Sinovuga yuko twamaze kuyihamba mugabo isa nkiri muri koma. Imaze kugira cyo no kwita conference des chefs d'État kuri Mubutu. Kuva ico gihe nta yindi somera asubira kuba n'imigenderanire hagati y'ibihugu biciye mu muryango byose bisa n'ivyononeka n'ivyapfuye kubera iyo migenderanire mibi no kubura ubugombe bwa politike hagati y'ibihugu byacu ko ari bitatu. Tukibaza rero yuko dushoboye gusubira kunagura imigenderanire hagati yacu ko turi batatu mugaba ka ubugombe bwa politike hejuru imigambi mwimwe yo muri akarere ashobora gusubira kunaguka. Ikindi kibazo cagarutse nici yubakwa gikiraro gihuza intara ya Cibitoke mu Burundi n'intara ya Kivu y'Amajepfo mu gihugu kibanyi ca Kongo ku ruzi Rusizi. Abashinga amateka bakavuga ko uwo mugambi wo kucubaka wacerewe. Hariho ratification yacenga ntiheze ni muri 2017. Muri ratification mu byari gukogwa harimo kubaka ikiraro cohuza Uburundi na Kongo ku ruzi Rusizi. Nagomba ndababaze kuko haraheze igihe kinini kusho kiraro cyari kubaka muri 2019 tugeze muri 2022. Nakiyoza none hari ico mamuzi kujanye n'ico kiraro. Musanzwe cya kiraro kiri muri projet amafaranga ari 75 millions de dollars. Hama iyo projet la mise en œuvre kazohera le 30 novembre 2022. Ico kiraro naco kikaba kitaratangura. None amafaranga arajanye no kuri ico kiraro bimeze gute? Umushikiranganje Albert Shingira ati uwo mugambi wo kubaka ico kiraro si u Burundi gusa ngo hategerezwa kuba amasezerano no kumvikana kugira ivyo bikogwa byo kubaka ico kiraro bije mu ngiro. Iyi projet y'Ubuganda ntabwo ari projet y'u Burundi gusa. Nushaka kubaka ngeze hagati ngo ndubatsa hi Burundi ngo RDC nanize yubake kote yayo. Nibaza yuko rero tubwiza kumvikana RDC kugira ngo ibe cyo no kwita mu Gifaransa projet intégrateur
apana projet national. Ivyo navyo ndibaza yuko mu minsi iri imbere bizoja mu buryo. Iyo nteguro y'ibwirizwa risubiramwe amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaremejwe n'abashinga amateka bose bari bitavye iyo nama. Tubananye nano makuru, bamwe mu bashinga amateka babona ko hakwiye kujaho urupapuro rwemeza ko umugabo canke umugore agiye kurondera akazi mu gihugu ca Arabia Saudite yahawe uburenganzira n'uwo bubakanye. Ibi abashinga amateka babishikirije aho bariko bariga integuro z'amategeko zijanye no guhanahana abakozi hagati y'igihugu c'u Burundi hamwe na Arabia Saudite. Bamwe mu bashinga amateka bakaba bari bashikirije kandi ko ibijanye no kuja kurondera akazi muri ivyo bihugu vy'Arabu mu misi heze vyatumye habaho ugutandukana mu miryango imwe. Ni inkuru ya Lidi Gahimbare. Bamwe mu bashinga amateka barashikirije amakenga yabo kubijanye n'ingene bamwe mu Barundi baja kurondera akazi mu bihugu by'Abarabu bagenda bagurishije amatongo y'umuryango, ibituma hanini ingo zisambuka nkuko byagaragaye mu misi heze. Kuri ivyo basaba ko hobaho urupapuro rwemeza ko umugabo canke umugore yaha uburenganzira n'uwo bubakanye imbere y'uko agenda kurondera ako kazi. Ababene gihugu bagenda guca amahera muri ivyo bihugu bagurisha amatongo y'umuryango canke bakajya amafaranga yunguka yandi. Ubwo nibo ca bafasha abene gihugu bagomba kugenda nk'izo agence zikabafasha kugira ngo bagende batariye amafaranga y'inyungu y'umurengera mu bandi bene gihugu. Byagaragaye yuko hari abantu bagenda bubatse ugasanga imiryango irasambutse yindi gatatana bamwe kubiri ugasanga bagiye umuryango batavyumvikanye. Nifuza yuko rero mu bizokurikira nk'aba bagenda bubatse kugira ngo ingo zacu zigume zigengwa n'amategeko by'ukuri, ko bamwo urupapuro rukwerekana yuko uwo mukenyezi agiye canke umugabo agiye bavyumvikanye n'umufasha wiwe. Iki kintu c'abantu baje gukora hanze bitazohava bisambura ingo n'imiryango, kuko bamwe bumva ngo n'amadolari bakagenda badasize abavyeyi, bamwe bazoheba amashuri bayacire hagati, abandi basambura ingo, dusange la société burundaise iba déstabilisée. Ibo vyitondera cyane amakontra bazoshikiriza. Kuri ivyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yari yaje gusigura integuro y'itegeko ijanye n'amasezerano yo guhanahana abakozi hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Arabia Saudite. Yamenyesheje ko bazokora ibishoboka byose kugira ngo ingo ntizisambuke mu kuzikwirikiranira hafi ico yise education familiale mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko ayo masezerano yamara gushirwa mu ngiro bizofasha abarundi bakora akazi muri Arabia Saudite kuko bazo bafise amategeko abagenga ibitandukanye nuko byakogwa mu misi heze. Tubananye nano makuru mu gisata c'ibidukikije aho imero kama ifatiye ku butaka bw'isi hari kimwe mu bituma imisozi isitagurika. Ibikaba byashikirijwe na Leonidas Nibigira n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije nigihe umugwi w'igihugu jeje gukinga ibiza n'isibe wariko uragendera inzuzi zigeramiwe n'ibimanga. Tumukurikire. Mu bituma ibintu byo kunyeruruka kw'imisozi harimwo ubwa mbere imero kama y'aho hantu ifatiye ku butaka. Ivyo rero navyo nkaca nibutsa yuko ahanini twagiye dusanga ivyo byabaye ahantu hari isi irimwo ibumba. Iyo si nayo nkuko muyizi akaba ari isi ikunda kwasama kubera yuko mu mvura iranywa amazi ikavyimba, hanyuma muci naho amazi yagenda igasubira ikegerana. Ubwo rukurikirane rero gukwegerana no kuvyimba bigaca bituma mbega no vyoshigikira ukugaragara kw'imigaga nkuko mwagiye murabibona. Iyo migaga rero imaze kuza bivanye n'indinganizo y'aho hantu amazi akinjiramwo bituma camanuka agashikira muri rya bumba, hanyuma noneho gaca rinyerera kujya kwisabuni. Mu Gifaransa bavuga ngo la couche savon. Rero ivyo kogwa no gusigurira bamwe n'abandi, bamwe kubibaraba tutibagiye abari mu nzego, tutibagiye abene gihugu ubwabo, eka naho bari muri aya mashira hamwe yo gukingira ibidukikije. Ikigira kabiri nuko aho bimaze kwigaragaza ku buryo bufadika
bo kuyumvira uburyo bwa none bwo gushigikira imisozi imwe twita mire de soutenement. Ivyo navyo bakabikurikiranya n'ubundi buryo bushobora gutuma mbega novuga mu kinofunofu wango ni drainage, no kuvuga no guhemesha kugira ngo amazi ari nyuma yizo nyubakwa rusange bakoze kugira ngo bashigikire ashobore kunyengetera ngo acemwo hanyuma ashikire mu nzuzi bidateye ingorane. Iyo ugiye kuropora ahari hasanzwe himbitse haratwawe n'inkukura uburi kurunyura, umwene gihugu rero agiye kuropora abonye ibuye riri mu nkombe, ivyo ntibimuraba, we ararikurikirana mukurikirana abariko arambura vya bihomoka bigatuma bishobora kubomoka. Ikindi naco nuko hariho aho usanga kuropora bishobora kuba inyishu. Aho rero ni muri amazone do depot mu kinofunofu, nukuvuga hajya bijya inkukura yimvye haraho iza kubirunda. Haje birunda rero harakenewe rimwe na rimwe kugira gute kuboneshwa, kuko iyo ataboneshejwe izo bivu biruzura bigatuma ya migende rusange iduga amazi, noneho n'imvura iguye bigahava amazi atangura kurengera iyo twita debordement, hanyuma akaja kuyagara mu bene gihugu. Mu gisata c'amagara y'abantu naho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burabeshuza amakuru havuga ko ku bitaro bikuru vy'intara ya Kirundo hari abana bamaze iminsi bapfira mu kuma kabubikira bakivuka, abo bita kuveze. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Chloe Ndayikunda akavuga ko abashikiriza amakuru nk'ayo y'ibinyoma bafatwa nk'abansi b'igihugu. Kubera hari amakuru amaze iminsi aca ku rubuga ngurukana bumenyi, muri ayo makuru havugwa ku bitaro byo mu Kirundo. Muri ivyo bitaro ni bihuha bavuga yuko hariho inzoya zibundikiwe zimaze iminsi zipfa ngo kubera ibura ry'umuyaga nkuba. Ubwa mbere baravuze yuko hapfuye inzoya 8, hanyuma ubu naho hariko havugwa yuko hapfuye inzoya 6. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida burabeshuje bwivuye inyuma ico kinyoma cambaye ubusa. Twatohoje mu bajejwe amagara y'abantu batandukanye mu ntara ya Kirundo, turongera turabaza abajejwe intwaro hamwe mbere n'abakorera muri ivyo bitaro byo mu Kirundo, bose barahuza yuko ivyo bintu bitabaye muri ivyo bitaro. Abantu rero bakwiza ibintu bene ivyo byo guteza urubwi bitaro mbere n'igihugu, tubafata nk'inkozi z'ikibi. Mu bisanzwe ibitaro byose biri mu gihugu barategekanije yuko iyo umuyaga nkuba ucitse habaho imashini zitanga umuyaga nkuba, bagaheza rero zica zakubwo nyene kugira ngo babandanye ibikorwa. Ni hano rero duciye turangiriza hano makuru twari twabateguriye uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikira, shimire na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Reka ndabifurize kubandanya mugira weekend nziza na televiziyo Isanganiro.